Yola TV, yeah, 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 Yola TV, Yola TV, Yola TV, Yola TV. Shalagiye bukati. Bakagiye ko sha ndawe ngene vyogenda amena guko no musaraha. Yumva he ayahari. Yumva bitandatu nasize ejo. Ibihumbi bitandatu. Ibihumbi bitandatu vyokoreje kwa no munsi. Vyumva bibaho. Ewa nta majambo menshi nkeneye ndazi kuri imvuzi. Nanga uri mukesi wo kuri banke uri kuraharura ntihavye bagutamuriye rero abaje kubitsa ngo aya nanga yaharure rimwe rimwe ahubwo ushira ngaha uyagira imituri ubuzima ndaburambiwe ariko bamushingana urabona ibi n'ibihumbi bitanu sivyo amakara ubu ntayigihumbi aba ruhera kuri 2 umuceri ikiro n'ibihumbi 5 none mu bana batatu nta mboga zirimo ntaki none mu bana batatu ibihumbi 5 ego mama aya nayo ikiro c'umuceri none cyankuraho amakara cyankuraho imboga nkore ibiharage ikiro cy'ibiharage n'ibihumbi 4 none cyashira mu ikindi bigenza gute mu ndya dufise mu Burundi dufise ibiharage gusa twagira n'umuceri bikaba birangiye abagore bo mu gisagara muranwe nta bindi bintu wotondagura nk'ikiro c'ibijumbu kutakivutse aho harimo ibiro bingahe vy'ibijumbu kandi bijya mu hati ibijumbu mu muri ko muronona nguze nk'ibiro 3 vy'ibijumbu gaco bihwata urumva ko ikiro n'inusu cyangwa ikiro kiba gitawe mwiyarara tasho kiriko kiramara kuri ibiro bingahe vy'ibijumbu uguze ibiro bingahe vy'ibijumbu birongi bitekana amagana kubita amazi amajaga biri ku meza umuntu akura ko kajya gashi kwandika ijombo kironze neza nicirwa kiratonorwa umuntu arya kurya nyene mwe mwarageze mu bisagara mukeneye imiceri yitanga imishusho mubashe gukakama wakakamye wagize inzobe none urumva nteka ivyo bijumbu sivyo mu bana bangahe ivyo bijumbu nteka ivyo bijumbu hoho vyomariki rega ijumbu navyo ntibishobora gukwira nta n'amafaranga ari mu ntiyo bikwiye mbese nzanya ngaha ibihumbi 5 nzanya ibihumbi 5 igihe ngombye guhya indaro umuntu twari tubonye mwibarabara wavuze ngo tumanza kubija kwinama ngo haturahasangiye shirako nawe 3 biba 8 nta mahera afise ufise amafaranga je nukuri ntakubesha nkugize ukuri fise amere y'ibihumbi 3 sivyo ivyo nyongereza basi makeya ndakongerereza basi makeya turiko turongererezanya aha ndasigaranya amahera yo kukongerereza aha imajana 5 ndasigaranya amahera yo kukongerereza bemureka gukora abantu mu nkovu bemureka gukora abantu mu ntutenye mu nkovu ugira mbedo turaciriranira kurasyo ndaguha turiko turaciriranira turiko turagura urindaya turiko turagura turiko turaciriranira nakona ndakongerereza ndotangura kugukora mu matwi amatama yabwimvye ubu yakize yabubiye nguri imiceri mu ry'imishusho ariho gamushingana ubuzima ndaburambiwe no ndaburambiwe ubuzima umva ikintu ndakubwira aya mafaranga umpaye wibuke ko misose muhira mama bangaburira barungika ibiseke barungika ivyonyi barungika ikintu vyose sibazo ko mabandasiyo na misose wandongoye ushobora wandongoye ushoboye kuntunga ishingiro zangaha mu rugo zose ni utegeza kuzikora rero ko vyakunaniye atavyo ushoboye nguhinge cyo nkwereka kandi wanyu batanguye kunsuzugura nta kintu mwibona barashobora kuza barinamura mu mezi abiri ariko baronga ikintu agastoke ngaha Erega ko urakwiye kwabwira tereka no mukwena. Urazi ko akagaba ariko baranga. Nza ni namwe ndinde kuza gushwana yo.
cyangwa ntangwe kukutunda amakofe ndakwirukana ubwenge. Ndabirambiwe mushinga, ndabirambiwe ubuzima ndaburambiwe. Ndaburambiwe Mishasha abiwacu soba badufashe soba dutura. Urambiwe? Umve ngenda kubwira ikintu kimwe. Ja mucombo tekara usohokuze kwa so na nyoko. Umve ndabwira ikintu kimwe. No wandonge so bandongoye. Ubu guhera no munsi nanje ngirafata ingingo. Hinga ikintu ngira nkwereke. Urona amafaranga mpaye 1 2 3 4 5 ayenye numpaye. Nta nikiro cy'umuceri ngura, nta nikarimwe ngura. Aya ngoma ngenda yaranguremo imyumbati n'ivyema shire ku mutwe nza gukudaneza ku kazi wanyu kandi nzokwisigura ko ndi mukayeko. Nta numwe ntazobya ko ndi mukayeko, shorera ndi mukayeko, shorera ndi mukayeko. Niko nzoje ndavuga kugenda gukoza isoni nawe umarama. Kandi ivyo oyi ntibihagije nibiri imbere nzobikora. Ngaya asha uvuze muce kutandaza ku kazi kw'abantu. Ko kazi wanyu ngaya ngiye utandatse yiki ndabire utandatse yiki niko ndakubaza utandatse imyumbati n'ivyema ku mutwe. Baho uri mukuri? Ndi mukuri ku kazi wacu nyene hajya. Nzobabwira shora ndi mukayeko, shora ndi mukayeko, shora ndi mukayeko. Nawe ukogwa n'isoni urabona. Ndarambiwe n'ubu buzima bungeza ahantu misi yose. None shiri byo ugomba kubigira kubera iki? Byo kuza ku kazi. Reka bandanye. Byo kuza ku kazi kutandatse y'imyumbati bijemwo gute? Reka bandanye nakabasi nje kurangura. Manzurindire ndiko ndakubaza byo kuza ku kazi kutana. Nta bindi twiyumviro byo kuza mu mitwe ni wotuma etaye ibyo kuza kutandatse imyumbati ninzari kwishe. Aho uri mukuri kwere cyangwa n'ibintu by'intutse? Wowe tagenda ukazi urambona ntacu. Utangura na munsi nyene? Yego. Ku kazi wacu utangura gucuruza imyumbati no munsi nyene? Ati mvuga ko ni mukayeko. Ibintu biraza nabire kuri kuyimana. Umviriza rero. Nakatagara nkeneye ku kazi. Sinagukeneye ku kazi. Amanyanga yose wogira ntuze kuyagira uta ku kazi. Ndiko ndabikubwiye. Aho ndahejeje. Inge nkwereke. Umviriza nahinge nkwereke. Ibyo bintu byo kuza ku kazi byihoze. Ukeneye iki? Ibintu byose biva mu ntuze kuri gushirira mu kiyana. Turiko turayaka. Twoyaga dufata decision yo kuza gucururiza ku kazi. Wewe vugutse jewe nkeneye ko bigenda ukunuku magi ibyo bintu byo kuza ku kazi ubireke. Ibintu byo kuza ku kazi nimumba ngo ndimukayeko shore. Kame umukadre ku kazi. No. Reka shenje umukadre hajya. C'est pas personnel. Umuntu atwara abakozi bose ajya ku kazi ngo ndimukaye. N'aba kadre turumwana inzoga hajya ku kazi bo naho baba bakinteramira ko kwicupa. Sawa. Udakoze ibintu byose bikenewe ngaha mu rugo. Nanje ngirubona uwo. Vuga rero ibyo bikenewe wera ku cyambere no ku cyanyuma. Icyambere. Ndakeneye aha mu nzu ni hasure kubura inyama. Icyakabiri. Kangahe mu ndwi cyangwa kangahe mu kwezi apana ibintu byo gutegana imitego. Urabona ubuzima buragoye uvuga ibintu nawe uvuga ati je ndinarugo. Simbabaza umugabo nawe ntambabaze. Ndakunda kubwira ntega amatwi unyumvirize ntega amatwi. Ndakeneye inyama ha mu nzu misi yose. Ndakeneye n'agakeke gaturagakeneye agakeke karyoshe n'udufiriti ibintu ngene ngaha muri inzu ngibijumbo nta bijumbo ngene ko vyinjira ha mu udatetse inyama ugasubira inyama ngo nteke urunyama ngaha urunyama rukwiye nanje utumva. Mugabo rero ukora ibintu nk'umugore aciye ubwenge apana nk'umugore w'igipfapfa. Kuko hamwe wovuga ngo ukeneye ko tuza turarya inyama misi yose ryoba bagaba kakatu ntukishimire ngo niko umuntu nk'umukadre ku kazi nzoguma mbamwe imisi yose. Ukora ibintu nk'umugore ntutwagwe n'ibintu n'ishafu nk'ibyo wari utwawe n'ishafu ngo vyo kuza kudandaza imyumbati ku kazi nguvuga ngo ni mukayeko shore. Kameme abakadre bose dukorana ku mugoroba bogirangameza ko wabanye mukayeko. Reka ndabareka ibintu byo kugomba kumaramaza abantu. Ije tumwana n'abakadre. Ntukire inyama ego ndavyumvise. Biri mu
munsi ntuce uvuga ibintu byo kuza ku kazi ibintu byo kuza ku kazi ka meme ni impunzi kuza ku kazi mu bakazi tuba dukora ubura yarose twenga goyego kimyimbati uje kumara amadaje mbo nongera oya ntaye ntavyo bitanu shaka ivyo bitanu bishire shaka ivyo bitanu shireko sawa watowe ikigwanisho cyo kuza kugwana kunozenye ku buzira no yo sawa mushingano urakoze igere mu kazi amahoro mivyo mayobera vunje bari wayanse ubiriza mushingano agenda ku kazi genda ku kazi urakoze mivyo basi ubu bitanu mpaye bitanu misi yose imyumbati ku kazi ni ku mutwe misi yose amavoka nzana ku mutwe misi yose imicungwe ku mutwe ico kigwanisha ngiye kujya n'abandi bagore ntabwo natoye umuti umviriza uragumuka iwanje ntugumure n'abandi bagore ngiye kubagira iyo nama hafi ibyo bitanu bivunji sohoke nk'umuhimbiri nari nsohotse mfise agacupa gakwiye no muri kwima nzokana inoti y'ibihumbi 5 n'ata nari nsohotse mfise inoti y'ibihumbi 50 genda sumira abantu umunsi narenze ngo ndagire nzasha sinzi utwenga darose ikigwanisho gasirongere nkanye rasenderosesha ntubona umugore w'ubwenge ahiyo ngwana nabi nkagumuka nkaterura ibihuzu nkiruka yabaro atomboye yabarose inzira kugira ngo sohoke none ntubona umugore w'ubwenge ni uw'inyene ni vyiza kurwanira intambara nk'iyi sindayinesheje ubu nzokomera ikoresha sisiteme ndubuye ahubwo nawe umugore w'umugenzi wanje ndayimubwiye ntigahave gatakara akanoti kanje You Latif